Eka nsubire ndagwe kaze nshoti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Tubiye kugwa mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye kuba twumviriza muherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshoti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka nsubire rero ndagwe mwiriwe canke mwaramutse amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ate ubwo turibuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane inshuti munywanyi kuri wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akariko karyonda gusoma no musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona urakazijyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Umusirikare umwe yapfiriye mu gihugu kibanye c'u Rwanda ubwo nyene yageragezaga kwambuka urubibe afise inkoho. Ni mu nyuma zuko abandi babiri baciye batabwa mu mvuto bapfungirwa aho nanone bita Gisenyi aho ni mu karere ka Rubavu mu gihugu kibanye c'u Rwanda nkuko amasoko yacu avyemeza nahegereye igisagara ca Goma. Muze kunyemera vyose tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Ubusotoranyi wejeje kwibonekeza kuri President Felix Antoine Tshisekedi ni mu nyuma zuko ibi vyose ari vyo biriko biradukwegera akarambaraye. Biravugwa yuko bamwe mu basirikare basigaye hakuno y'urubibe bivugwa yuko rero bari abasirikare bari muri operation ikomeye cyane yari yateguwe n'igisoda cacu c'u Burundi ubwo nyene abo basirikare bacu baje bafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare bo muri Republika Intwaro Rusangi ya Kongo kumvo zo kubahenda. Ni bwabo janjara bwabo swayire President Evariste Ati yaruka gushikiriza amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ate ubwoba igihugu cacu Burundi jeje kwivanga mu ntambara ikomeye cyane iriko irahuza ibihugu vyompi uko ari igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Republika Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru akomeye cyane yo kwizegwa dufise muze kunyemera yose tuze kuyagaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbahaye kaze turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nari twabateguriye. Ibi vyose bibaye mu nyuma zuko President Evariste Ati afashe ingingo ikomeye cyane yo kugira urugendo rukomeye cyane mu gihugu ca Gabo. Ni mu nyuma zuko President Evariste Ati asaba President wa Gabo na cane kuba nanone yo mufasha mu bikorwa bitandukanye vyo kwakira imigwi itandukanye no gukoranya inama kaminuza na cane izoba irimwo abagerageje gutembagaza n'abagerageje kugwanya ubutegetsi bw'igihugu c'u Rwanda. Ni mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira bamwe mu barwiza tunga batandukanye abagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda bose bategerezwa kuzagirana ibiganiro na President Evariste Ati. Ariko haribazwa niba inama yategerezwa kubera mu gisagara ca Bujumbura yoba igiye kwimurirwa mu gihugu ca Gabo. Ni mu nyuma zuko President wa Gabo wewe yiyamirije iyo ngingo ikomeye cyane ya President Evariste Ati. Gushika ubu ngubu icuka n'icibi kandi umwanya ku mwanya arashobora kumvikana ikintu gikomeye cyane mu nyuma zuko umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene General Major Evariste Ati ataraganuka nga ashika nga mu gihugu c'u Burundi ku kibuga c'indege citiriwe Mekyo Ndada i Bujumbura. Ni mu nyuma zuko ategerejwe n'abipfuje kandi n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avuga kuri General Niyombare na amakuru ategwa turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. President Evariste Ati wewe amenyesha yuko ategerezwa kuba yofata ingingo ikomeye cyane yo gutegurira intambara yo gutera igihugu c'u Rwanda. Ivyo vyose bikabera muri Republika Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni kumva z'ubusabe butandukanye kandi bukomakomeye bw'abashikiranganje batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Abashinga amateka bamenyesha yuko President Evariste Ati niyo kibonekeza muri iyi ntambara zo yigwana wewe nyene niko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu amenyesha. Evariste Ati yoba yegeranye ibiganiro bikomeye cyane ku telefone ngendanwa na mugenzi we w'igihugu ca Kongo kubijanye n'ingene yo guha ibiganiro bamwe mu barwiza tunga bamuka mu gihugu c'u Rwanda bagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu nyuma zuko abo bose ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu. Huko bitegekanywa biravugwa yuko rero hari inama kadundura izohuza abatari bakeye bo babagize umugwi w'inyeshamba wa FDL ugwanya ico gihugu kuzagirira ikoraniro kadundura
nga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yije kudushikira. Mbibutse yuko umwari wa M23 ubonwa nk'intambamye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ingabo za SADC bajeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gutanguza intambara vyeruye kuri iyo muhari wa M23. Gusa bihweze vya politiki mu basirikari bacu barungiswe mu rugamba baduhaye amakuru bamenyesha yuko bitoroshe na gato y'igushura iyo muhari wa M23 nubwo bategwa intege, ariko nanone bagacibwa intege na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye batera intege abarungika, ariko iyo bashitse mu rugamba badatahura ntibaronka ivyo nanone vyatumye batsindwa mu minsi yaheze. Ni mu nyuma z'uko abasirikari bacu batomora yuko badafise ibigwanisho bihagije, bataronka ibipfungurwa, badafise ibintu bikwiye ku rugamba. Ni mu nyuma z'uko bimwe mu bikoresho bitandukanye bihabwa abasirikari ba RDF kugira ngo bagwane urugamba. Abasirikari b'u Burundi nabo nyene bakabura ibigwanisho bibereye. Mbibutse yuko abasirikari bacu barababajwe na cane n'ibikorwa bitandukanye vyanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, dufatiye ku kungene barungitswe bakambara umwambaro wa RDF mu nyuma z'uko bambaye n'idarapo ry'ikindi gihugu. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye yafatiye iyo ngingo ikomeye cyane yo kubihuza na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, hari mu mvo zitandukanye zo guhenda abasirikari bacu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'ovyo bitanezereje abasirikare, ariko ku itegeko ry'abarongoye rimenyesha yuko bategerezwa kuja ku rugamba bakayigwanya umwasi. Gushikuba amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, turaza kuyagaruka ko umwe mu basirikari b'abanyekongo yapfuye. Ni mu nyuma z'uko yari yinjiranye inkoho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, aho ni ku Gisenyi nk'uko twabashikirije. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye ni izihe mvo uyu musirikare n'abandi bashika babiri nanone baciye batabwa mu mvuto. Amakuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba. Ubusotoranyi buhejeje gutangura, umwanya ku mwanya urwamo rw'inkoro rurashobora kumvikana. Bibaye mu nyuma z'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo yaheruka gushikiriza yuko niyo togwa mu kibanza na cane akongerezwa ikiringo azoca atanguza intambara vyeruye ku gihugu kibanye cy'u Rwanda. Ivyo yabishikirije imbere y'abanyagihugu hoba Kinshasa canke Bukavu. Niko nanone Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaheruka gushikiriza. Mbibutse yuko yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo gutuka mugenzi we w'igihugu kibanye cy'u Rwanda, ibitarandezereje abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aho bahanura Perezida Felix Antoine Tshisekedi nabo bafashanya guhindura ingendo kandi bagafasha ingingo ikomeye cyane kandi ibereye yo gukoresha ibiganiro hagati y'ivyo bihugu vyombi, aho gutangura intambara izorangwamwo ibijanye n'inkozi nini zito zito huko amasoko yacu mu gisirikare ca Kongo avyemeza. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamenyesheje yuko azosaba abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bakamuha uruhusha rutandukanye kandi rukomeye cyane rwo kugaba igitero gikomeye cyane ku mugwa mukuru w'i Kigali. Niko amasoko yacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yabandanije yegeranya inkuru zitandukanye twagiye tubashikiriza. Reka twigarukire ku bikorwa bitandukanye bya Perezida nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma y'ikiganiro yagiranye na cane na Perezida w'igihugu ca Gabo vy'imfata kibanza, yamenyesheje yuko na cane yoba ashaka intererano yo gufasha na cane mu bikorwa bitandukanye vyo kugwanya umwasi umwe rudende. Perezida wa Gabo akabaza Perezida Felix Antoine Tshisekedi akabaza na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kungene boba bari kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo gufashanya n'imigwi y'inyeshamba y'iterabwoba kandi igwanya igihugu cy'u Rwanda. Mbibutse yuko nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yagendereye ico gihugu, umubano wiwe n'igihugu cy'u Rwanda utameze neza. Mbibutse yuko Perezida wa Gabo yaheruka kumenyesha yuko afata nyenicubahiro Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yuko ari uw'icitegererezo. Mbibutse yuko ubwo yagirira urugendo rukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yarakengurukiye cyane nyenicubahiro Perezida Paul Kagame. Amakuru akomeye cyane nuko ibintu bisubiye kuyangara.
Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bama biyamiriza na cane abatembagaza ubutegetsi ariko gushika ubu ariko yiyunguruza akoresheje indege zabo. Evariste Ndayishimiye nakamaramaza mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane yejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Bamwe mu basirikari batari bake bamenyesha yuko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ishitse aho umwasi ashaka. Nubwo biruko hari amakuru akomeye cane ava muri Permanence Nationale amenyesha yuko umugambwe CNDD-FDD uriko urabandanya kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe ya Gautoro. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye, munyemera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cane yaba kandi yaheruka kuba nga mu gihugu c'u Burundi. Igiaro abanyagihugu basaba ubutungane ku yicwa ry'urongoye igipolisi muri komine. Ibi vyabaye mu minsi iheze kubwo abanyagihugu bo muri komine Igiaro mu ntara ya Rutana umanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Hari umugambi na cane wo kuburizamwo amatoza ku rupfu rw'uwari arongoye igipolisi muri iyo komine, Jafeti Mukeshimana. Bikaba biriko rero bikogwa na bamwe mu bategetsi bavuga ko ari ibimenyetso bigamije gukingira abamugandaguye. Abo ni abagandaguye Jafeti Mukeshimana. Kubwabo abakoze ubwo bwicanyi bariko barakora uko nanone bashoboka kose kugira ngo rubanza rugende na cane amazima yongo, niko amasoko yacu avyemeza. Inkuru ya Burundi News TV kubw'abanyagihugu b'Igiharo nta nkeka irimo. Iyicwa rya Jafeti Mukeshimana ryarateguwe, bikavugwa yuko rero ubutungane butegerezwa kugira ico bukoze. Yaciye yicwa atemagujwe ibipanga. Major de Police Mukeshimana wujejwe gucungera ubuzima na cane bw'uwo mustanteri yari amurindiriye yarabonye ko umwanya ubaye muremure. Abajije wa mukenyezi aho komiseri ari, yamwishiye ko atahaze. Umunyagihugu bagiye na cane kurondera uwo mukomiseri basanze arambaraye ku kidengeri c'amaraso yishwe. Ni mu nyuma z'uko rero abanyagihugu bagomvye kuraba ivyabaye barashwiragiye n'umukuru wa zone ya Butezi Dismas Ntabahezwa batazira Kibeze, huko amasoko yacu avyemeza. Amasoko atandukanye yemeza yuko umukuru na cane w'umutumba yemeje ko abakoze ubwo bwicanyi batogera ubwoba kuko vyose vyari vyateguwe. Nanone nk'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira biravugwa yuko Damas yavuze ko Jafeti Mukeshimana yariko aratoteza urongoye imbonerakure muri komine Musongati Bernard Nibizi. Hari haheze indwi zibiri yishe uwitwa Josue Iraganje, niko ababibonye bavuga. Birakekwa yuko imbonerakure arizo nyene zagize uruhara rukomeye cane mu icwa ry'uwo mukomiseri. Umurwi w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD wari ufise intumbero yo kugandagura Leonard Musema wari washizweho nk'uko nanone bimenyeshwa n'iryo soko nyene. Izo mbonerakure zategerezwa kwica Leonard Musema na cane ubwo nyene inyuma yo kwica uwo mukomiseri mu ntumbero yo kuzimanganya amatohoza, niko amasoko yacu avyemeza. Bamusanze aho nanone yinyegeje bamutemaguza ibipanga bamusiga ari ikiruruma. Bace baja kubwira nanone abatumye ko Musema nanone yazize ukwihora, ariko nanone bagarutse kugira ngo berekane ivyo bakoze. Basanze atarapfa ariko ntivyakunze ko bomuhoshora na cane kuko hari hamaze gushika abantu benshi nkuko vyemezwa n'ababibonye. Amasoko yegera iyo dosiye yemeza ko abategetsi na cane Buramatari Olivier Nibitanga na Sylvain nanone umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga bagize ico kibazo na cane kandi bagize ikibazo c'abapolisi bo baranze kurungika urwo rubanza muri parquet amatohoza adaheze. Ni mu nyuma z'uko rero kubw'abanyagihugu ivyo vyose vyerekana ko iyicwa rya Mukeshimana ryateguwe n'abategetsi benshi na cane mu ntumbero yo gukingira Bernard Nibizi arongoye imbonerakure muri komine Musongati nanone nabo bakoranye ububisha. Amakuru akomeye cane yejeje kudushikira abanyagihugu barakorora amosozi mu nyuma z'uko babona yuko imbonerakure arizo nyene ziriko zirafata ikintu gikomeye cane kandi ziriko zirabandanya kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubaserukira agahagarika na cane ubwo bwicanyi ubuguma bwisubiriza kandi ababukora ari nanone muri iyo komine ntibahanwe. Ni mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye akabana kizigenza w'imbonerakure gushika ubu amakuru akomeye cane yejeje kudushikira ari uko nyene nawe ashigikiye imbonerakure. Ivyo bitomugwa n'abanyagihugu batari bake bagaragaza umubabaro.
mu ndwi itarenga imwe noheriye nanone n'umwaka mushasha abantu batatu barishwe muri iyo komine harimwo uwurongoye igipolisi muri iyo komine Japhet Mukeshimana kuri uyo wa mbere waheze. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe kuri ku butegetsi Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yaragiye mu giharo, yaragirishije amanama atandukanye mu mazone ageze iyo komine. Yaturutse kandi yatutse uwutavuga rumwe n'ubutegetsi agatorwaso arongoye umugambwe wa CNL. Ibikorwa vy'uwo mugambwe bikaba vyarahagaritswe kuva muri ruheshi umwaka wa 2023 n'umushikiranganje Martin Niteretse ajejwe none intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko nanone nta jambo na rimwe yavuze rijanye n'ubwicanyi mumaze imisi bubera muri iyo komine ya Gyaro. Niko nanone abitavye iyo nama bagaragaza umubabaro, muri abo nanone harimwo abigisha n'abanyeshuri bategetswe kwitaba iyo nama. Amakuru akomeye cyane yeje kurushikana amakuru ateye ubwoba yemeza yuko ibi vyose ubwicanyi n'ibindi biriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi biriko biraterererwa n'abategetsi bakuru bo nga mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bagasaba Perezida Evariste Ndayishimiye kujana cane kwitaba ivyo vyose kandi akumva kamo k'abanyagihugu. Twabasavye kugerageza kubandanya kurongekera ubutumwa kuri ya WhatsApp Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka gutanga, abanyagihugu bakamenyesha yuko Evariste Ndayishimiye atishura ivyo bibazo vyabo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira dufise na amakuru ateye ubwoba. Nubwo biruko umutekano uri hagati nga mu gihugu c'u Burundi biraboneka yuko utameze neza, ni mu nyuma zuko umutekano wo hanze y'igihugu cacu Burundi kumbebe n'ahandi hatandukanye mu bigo bibanyi biraboneka yuko igihugu cacu Burundi gejeje gusambuka. Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu biraboneka yuko mugabo ari bo nyene bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gusambura igihugu cacu Burundi. Evariste Ndayishimiye kuva yoshika ku butegetsi mu nyuma ry'ihagarikwa ry'umutima ry'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza vyabonetse yuko ataco bigeze bashikiriza nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu gutwara igihugu cacu Burundi baboneka mu konona igisirikare cacu, konona amatungo y'igihugu, konona ibikorwa bitandukanye, kwihagira amatongo n'ibindi bitandukanye. Ubujanja n'ubuswaye n'ibindi bibandanya vyibonekeza. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe nyene afata ingingo ikomeye cyane yo kuvuga yuko ari abasuma bo nga mu gihugu c'u Burundi, ariko atangirwa nimwe afata yo guta mu mvuto abo bose bagaragaye ko izo nkozi z'ikibi na cane ntabate mu mvuto. Evariste Ndayishimiye ico wewe ashira imbere no guta mu mvuto abagerageje kuba batari ko baravuga kandi bagaragaza ivyiyumviro na cane vya politike. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abapfunzwe ku bw'akarenganyo birateye ubwoba, muze kunyemera tuze kubigaruka nko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Reka rero twigarukire ku makuru akomeye cyane twababwiye mu funyo aho twababwiye umugambi ukomeye cyane wa Perezida Evariste Ndayishimiye ku gihugu c'u Rwanda wewe na mugenzi we umunywanyi Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Amakuru dufise arateye ubwoba. Nyene icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye na mugenzi we w'igihugu ca Kongo nanone ku telefoni ngendanwa ivyari ku murongo w'ivyigwa hariho gutegura inama kadundura izohuza na cane abarwizatunga basize bakoze amabi mu gihugu c'u Rwanda. Niko amasoko yacu na cane mu bo muri protocol y'umukuru w'igihugu bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abagenzi biwe n'abandi batari bakeyi bari mu bikorwa bitandukanye vyo kwivuna umwansi. Nubwo biruko igisirikare c'u Rwanda coco gitangaza yuko citeguriye kugwanya umwasi iyo yoca aturuka. Ni mu nyuma zuko ahubwo u Rwanda rutangaza yuko rutazigera rwemerera abo bashaka kurugaba ko ibitero yuko ivyo vyose intambara yobera mu gihugu c'u Rwanda, ahubwo bamenyesha yuko niyo yoba ari u Burundi butanguje intambara cangwe ibindi bihugu bitandukanye, yoba u Burundi canke Kongo, ahubwo bazoyigwanira muri ico gihugu catanguje intambara. Birateye ubwoba kandi biboneka yuko ibihugu ari bito cyane bidakwiye na cane kwibonekeza mu bijanye n'intambara. Vyari bitegekanywa yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri ku gusozera iyi ndwi azishikira ngaha mu gihugu cacu Burundi mwibanga ntangere twaronse amakuru akomeye cyane yemeza ibintu bikomeye cyane.
mu nyuma z'uko perezida Evariste Ati asavye mugenzi we w'igihugu ca Gabon kuba nanone yoha indaro bamwe mu bari bagerageje gukurako ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda na cane mu bashaka kandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nanone akaba asaba perezida w'igihugu ca Gabon kuba yotanga indaro. Umukuru w'igihugu ca Gabon yiyamirije kure iyo ngendo ikomeye cane yuko abona yuko ishobora kumukwegera akarambaraye, na cane ko afata umukuru w'igihugu c'u Rwanda yuko ari we wicitegerezo kandi ari we nyene agendera, niko amasoko yacu avyemeza. Perezida Evariste Ati afise abagambanyi batari bakeyi biboneka yuko mu kugara imipaka na cane vyaciye bimukwegera akarambaraye. Evariste Ati gushika ubu rero ariko arahendwa n'abajenama batari bakeyi, ariko nanone ibikorwa vyiwe bikabandanya bishika kandi bikaba bibonekamwo ikintu gikomeye cane kigiye kudukwegera akarambaraye. Umwanya ku mwanya abanyagihugu bo ngaho ku mugwa mukuru wa politike turashobora gufata amabarabara, niko abanyagihugu biyamiriza ingendo ikomeye cane ya perezida Evariste Ati. Abegereye imbibe zitandukanye hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda bamenyesha yuko perezida Evariste Ati ategerezwa gukurwako canke agatonga imihoho nk'uko yahora abishikiriza ubwo yamenyesheje yuko umwanya azoba atagishoboye gutwara igihugu cacu c'u Burundi azoca atanga imihoho. Muze kunyemera tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cane heje kudushikira. FDLR ihawe indaro mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza kubigarukako. Igisenyi umusirikare umwe yamuka mu gihugu ca Kongo yishwe, ni mu nyuma z'uko leta y'u Rwanda yoyo imenyesha yuko abandi basirikare babiri aribo nyene batawe mu mvuto. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cane twabateguriye. Bihuriye he na leta ya Gitega? Vyoba bigiye kuba bite mu nyuma z'uko perezida Evariste Ati agize ico arontwa mu nyuma z'uko ahejeje kuronka intererano? Vyoba bigiye gukomera cane mu nyuma z'uko perezida wa Gabon ahejeje kurahira akarengwa yuko atazobandanya mu gufasha mu bikorwa vya perezida Evariste Ati kwibonekeza mu ntambara ikomeye cane igiye kumuhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Mbahaye ikaze tibuje kuri ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi mbonesha kuri yacu ni imwe rudende, nijwi ry'abanyagihugu badafise akaryo kwivugira. Tubashitsa ko amakuru mwagiye munyegezwa, ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.